kuva ku igenekerezo rya 2026 muri kuno kwezi kwa kabiri ntacupa rizosubira gukoreshwa kabiri. Aha turavuga nk'aya macupa avamwo amazi, maze rero bagaca bayakoresha mu kuyashiramwo amamesa n'ibindi bintu. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Sindayikengera Sevene, umuyobozi mukuru w'ikigo BBN, ikigo kijejwe kuraba ubuziranenge bw'ibidandazwa. Ibi rero akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Hari n'ibindi bitari bike yashikirije ku bijanye n'amahinyu yibonekeza mu bidandazwa bitari bike, reka tumwumvirize. Twari twatanze ikiringo cy'uko gushika itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2023 tutazosubira kubona abantu bariko barakoresha mu masoko yose y'igihugu bashira ibintu byabo muri ajya amacupa akoreshwa ubugira kabiri. Tuvuze amacupa akoza kabiri, ucubona ajya amacupa ya kinji, ucubona ya kwavi tanke kandi niki, ari amacupa menshi cyane ari ngaha. Abantu barayatekezamo amamesa, baratekezamo iki n'ibindi. Ajya amacupa yavuyemwo amazi, ajya kuva iyo tariki ategerezwa kuva ku isoko. Aya macupa ya Henkel ari bashiramo amaji niki n'amacupa ya recuperation. Tumaze igihe kininiya abakoresha ayo macupa arimwo ya recuperation, bashiramo amaji cyangwa bashiramo ibindi, nta certificate tumaze imisi tuba bivuga yuko badashira ku isoko. Ari amaji niki ari mu macupa ya Henkel niki ategerezwa kuva ku isoko. None bizogenda gute mu kuri kurabivuga? Twebwe tuyatwitura administration itegerezwa gukorana nande, itegerezwa gukorana n'aba inspecteur b'iwacu bakora inspection d'image. Nibaza yuko amacupa de récupération kuva le 26 février 2023 ategerezwa kuva ku isoko. Ivyo tubigira tuzi igituma. Haraheza amayinga abiri, umushikiranganje w'ubudandaji yari muri question orale ibibazo muri Sena Igitega. Ico kibazo caragarutse cyane cy'ivyo batekeza. Umushikiranganje aravuga ati muri BBN baratanze ikiringo kigira gihere. Hariho umukenguza amateka yavuze ati twoshaka n'ubu twobitwarira ibintu nk'ivyo, murashobora gutanga ikiringo ahubwo byari bikwiye kuca bivaho buno nyene. Erega uwo mukenguza amateka arafise uruhusha rwo kuvuga ivyo. Abantu babwiye uko jewe ngiye Ngozi nkaja Makamba nkaja ku isoko kwa Siyoni, ndabaza abantu bajya badandaza amavuta. Ari mwebwe mwarumvise yuko mu kwa kabiri mutazosubira gushiramwo aya mavuta? Ngo twaravyumvise turarindiye. Abarundi barafise ingeso mbi yuko naho hazi itegeko baza kugagaza bakagomba kubikora ubwa nyuma. Aha turasaba abajejwe intwaro badufashe, kubera turiko turabigira ku neza y'abanyagihugu. N'ikintu cyumvikana cyane. Uragenda ku isoko, cye nibuka ikindi kintu cerekana yuko ubuziranenge butubahirijwe ngahi iwacu. Ndakira ku isoko kwa Siyoni, ndakunda kuhaca, ugasanga abantu bariko baradandaza intore zamaze kubenja. Uti ibyo bintu muri ko muradandaza biriko birononekara. Ngoya ngo hari abakunda izi nyene. Ya. Bikunda. Ibikunda. Ibi bintu by'amasashe atabora, hari itegeko ryabyo ryasohotse mu 2018. Biratomoye gose. Biratomoye cyane.
ayo mazi bariko barazana sindayabona neza ko ari akwavi canke kinju. Akwavi muri iryo tegeko baravuga bati umuntu ahingura amacupa en plastique akaja ku isoko, turazi za kinju, turazi za akwavi, ategerezwa kuya rekipera akayarosikra bishobotse canke agirana. None ivyo mubona biba ngaho iwacu ntibiba. Iryo tegeko rirakwiye kubahirizwa. Abantu bazana des bouteilles en plastique nk'uko bazikuye hanze, nabo nyene iryo tegeko rirabafata, bateza kuzirekipera, ariko usanga bigoye. Amategeko ariho arakwiye gukurikizwa. Abantu benshi baca babaza bati none ko twebwe tugikenye tukigize nte bizogenda gute ayo macupa? Aya macupa ni kibazo si mu Burundi gusa, ni kibazo hose. Naho mu Rwanda bariko baratera imbere ku isi nzima, hariho komite technique 323 bita économie circulaire. Igiriki amaordinateur aheze aya macupa de récupération yaze imbere ya plastique, mugafata mukaya yegeranya mukagira recyclage, ntagira abasubira kuyakoresha ubwa kabiri bitwaza ubukene bw'ivyo batekeramo. Dubai ni ari piriye y'ivyo bikorwa. Mu Rwanda ntibarashobora kugira recyclage cyane y'ayo macupa, barayafunya bakayegeranya bakayajana i Dubai kugira habe recyclage n'ibindi. Murumva rero nk'ubu mwese muca muvuga muti none ko bari abantu batekera muri ivyo muri ko murabibuza, none inyishu ni inyishu iroroshe. Kinju yatanguye gukora ryari, akwavi yatanguye gukora ryari. Je ndi umwana muri za 75 niki nitwagenda kugura amamesa tugatwara kagemeri dukuye imuhira, hama tugatwara amamesa abayadandaza bakagumiza mu bidona n'ibindi. Aha nukuraba uvunitse aramenya ingene acumbagira. Igikuru n'amagara y'abantu, igikuru n'amagara y'abantu ni kintu cumvikana gose. Ikindi naco duhamagarira aba bantu bahiganwa ngo nakarakoze iki, nakarakoze umutobe w'inanasi najengira nkore ndonka amahera adafise n'uburyo, tubahamagarira yuko aba bagwiza tunga uko bariko barashira ibintu mu bindi, bashira hamwe inguvu bakubaka inganda zikora amacupa ameneka. Usanga ari ibintu byiza cyane. Na leta ntiyicaye iriko iraraba ingene Verundi yosubira gukora amacupa. None Verundi yakora muri za 80, ubu tukaba turi mu 2022. Hariho imvo bavuga z'amatara niki. Abantu bagiye hamwe bakagira urunani bakagira plan d'affaires bakabona ingene bigira, Verundi ntiyosubira gukora kuko yoba umuti munini ya cyane. Ivyo rero byari mu bintu n'ukuri twagomba kumenyesha, dusabe administration kuva itariki 26 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri nukumuha ibihano birategekanijwe. Ivyo umuntu ntiyo birandirako. Icya kabiri twagomba kuvuga, kandi nzi yuko namwebwe mwaza kukibaza ko mwagomba mukitubaza, niri uru rusansuma tumaze mu minsi rw'abantu bahingura, cyane cyane
imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi. Twaciye tugira rusansuma kuri byose n'ayandi mahinguriro akora ibindi, mugabo ikibazo cyagumye ngaho. Twasanze muri rusangi iwacu i Burundi abahingura ntibabikora neza, abahingura nta bikoresho benshi bafise, abahingura benshi ntibubaha isuku ariyo moteri yo kuronka ikintu gifise ubuziranenge bukwiye, de bonnes pratiques d'hygiène n'ingene bikogwa, de bonnes pratiques de fabrication. Sinirirwa ndabigarukako kuko twagiye tubivuga, ariko reka ngaruke ingene ibikorwa byagenze mwagiye murabikurikirana. Twarakwiragiye igihugu cyose, ari amahinguriro yose, mugabo amahinguriro twebwe tuzi muri BBN ka kigo cy'igihugu kijijwe ubuziranenge nivyo twakorerako. Turagenda twaramaze hafi amayinga arenga 3 hafi kwezi, turagenda tugashika ahantu tukababwira ivyo bategerezwa gukosora. Tugira n'Imana n'abakuru baravyumvise, turindiriye yuko bija mu ngiro kugira dukore tugononokewe, kuko gushika nuno munsi dusa n'ababoshwa amaboko. Hano babwira nk'ikibazo c'abakozi, dufise abakozi bake cyane, nka certification n'abakozi batarenga 4-5. None nk'abo bokorera mu gihugu cyose bigakunda gute? Inzoga z'ibitoke twasanze muri rusangi abazikora, ugiyeyo nta nibishishwa wabona benshi, nta bishishwa wabona. Byagenda gute? Kenshi twasanze bakoresha ivyo bita mu Cyongereza spirit, alcool 96%, bagaca bashiramwo n'ayandi mastabiliza n'ibiki bagashiramo, na fermentation ntibayigire neza, kuko mu gufermenta wasanga benshi bakorera mu ngunguru bakase bagafundikira n'isashe buguruye, ntibazi combien de fois iyo fermentation ica yononekara.